Mwiriwe mwebwe mwese bakunzi ba televiziyo Heritage, twongeye kubaha n'ikaze mu kiganiro cingo n'imiryango, aho no musi tuza kuganira ku kibazo kivuga ngo gute twobaho tuguwe neza mu miryango yacu. Umukobwa iyo ageze mu bigero aba ari mu bihe vy'uko abahungu abasore bageze kubaka nabo bari mu bigero nk'uko nawe aba ari mu bigero, baza kumurondera bamusaba urukundo. Muri abo basore benshi baza kumurondera hariho umwe Imana iba yarateguye mu buzima bwiwe kandi kugira ngo baze babane. Rero haragera igihe acagura akagira umwe mu buzima bwiwe baragomba ko bazofatanya ubuzima bwiwe, hama bakagenda bakagira fiançailles. Fiançailles ziheze bagaca babandanya rwa rugendo rwo kubaka urugo. Mbega ikibazo kihari uno musi, iyo bashitse mu rugo bagataha mu nzu imwe bakaryama mu cumba kimwe, rwa rukundo rwo muri fiançailles rurabandanya, kuko turazi neza ko muri fiançailles ubuzima buba ari amashurwe, haba utumessage, haba udukado, utuganuke bakaduhana. Mbega utwo tuntu twose twerekana ko abantu bari mu munezero turabandanya iyo bamaze kuba umwe bari mu cumba kimwe. Ibibazo n'ibindi rero turaza kubica hirya no hino tubifashijemwo n'umutumire wacu twaronse no musi, tugomba kumuha ikaze kandi tumusabe yidondora bariko baratwumviriza. Kaze mushitsi. Murakoze cyane, murakoze, turabashimiye kutwakira muri studio. Turonse n'akagi ko kuramutsa abantu bose batwumvirije, cange biteguye kumviriza ikiganiro tumba gushikiriza. Muri kumwe n'umungere Muhigwa Jackson, cange Pasteur Muhigwa Jackson. Ngaba nubatse, hanyuma turi muri no studio kugira ngo tufate umwanya kuganira namwe ku bibazo bitandukanye, kandi turizeye ko mwe muyera aza gutanga umuco ukwiye ku kibazo cyose kiri hano muri kino kibanza kugira ngo abantu bafashwe kugira ngo ingo zacu zimererwe neza. Amen. Amen. Karibu ni gwanyu, ni kuri mwe muyera dufashe, kuko mwe muyera atadufashije nta bizima twotanga. Cyane. Turagomba rero kuduga ku ijambo, tuduge ku kibazo ca mbere. Mbega tuvuze ngo kugubwa neza mu rugo bifise isiguri yahe? Murakoze cyane. Bo iyo tuvuze ukugubwa neza mu rugo birafise ico bisigura. Kuko musanzwe umuntu musanzwe kugubwa neza ni ikintu c'imbere mu mutima umuntu. Yase umuntu aguwe neza byo ngo n'umuntu aticuza paraporo ikintu ariko arakora. Kwese umugabo hari abantu ashaka kuba mu rugo mugabo bicuza, akabayo atanezerewe, akabayo abuze amahoro. Mugabo ikintu tutahura ko kugira ngo tugubwe neza mu muryango niko dutahura ko umuryango s'abantu bawutanguje, s'abantu bagiye hamwe baravuga ngo tutanguze urugo cyangwa dutanguze umuryango abanamba. Kwese ngo ni Imana yashizaho urugo. Tubiravye neza rero ubwo Imana ni mpemu. Rero se ngo ikintu cyose Imana itanguza ni ikintu c'impemu. Burya urugo ni ikintu c'impemu, nico gituma kugira ngo umuntu agubwe neza mu rugo bitaza ko bifatanye na eta y'impemu yiwe ingene meze. Rero kugubwa neza rero mu rugo mu majambo makico novuga birafatanye n'urugo ruba rubereyeho icimana yarushiriyeho. Ko imbere yuko Imana si kubwo gihamana Imana yumvira gushiraho urugo. Bugi Imana yashize urugo hari numbero kanaka, kandi numbero ni yari kugira ngo umuntu agubwe neza anezerwe. Rero musanzwe usiga ngo mu rugo si kibanza c'amatati, urugo si kibanza cyo kwidogera, mu kibanza cy'imitongano. Ahubwo Imana igitegura urugo yaruteguye ko bibiri tubira mu itangura ngo Imana imaze kurema byose ibona ko ari byiza. Ko bibiri vuga Imana ihejeje kurema byose ibiravye ngo ibona ko ari byiza. Mu vy'Imana yari yaremye harimo n'urugo. Rero ngo urugo kugubwa neza mu rugo, urugo cyangwa urugo ruguwe neza n'ubwo rugo ruko rurabaho nkuko rukurabaho mu image mu gicapo cingene Imana yari rufise mu ntango. Kwese ngo ikintu umuntu ashaka kutanguza ikintu kimeze neza muga kigeze mu nzira kigakwama canke ikononekara. Rero sigura ngo urugo ruguwe neza cyangwa kugubwa neza mu rugo biramata no kumenya umugambi w'Imana yari ifise paraporo y'urugo.
nico numva nashaka gushikiriza kuri ico kibazo. murakoze cyane mbega urwo rugo ruguwe neza rugaragazwa n'iki? Ego murakoze cyane. Kimwe mu bigaragaza urugo rumeze neza no gufashanya kuri hagati y'abubakanye. Uko gufashanya kuri hagati y'abubakanye nako ni ingaruka yo kwanza kumenya icyo undi akeneye. Ko ntushaka gufasha uwundi utaramenya icyo akeneye. Ko ngo umenye icyo ndagufasha amaze kumenya icyo ukeneye. Kugira ngo nawe umenye icyo umfasha ubanza kumenya icyo nkeneye. Rero bisigura ngo uko gufashanya kurafatanya n'ikintu cyo nise kuko ubiravye na neza yuko Imana musanzwe yavuze ngo nzomufasha ikwiranye. Bisigura ngo mu cyumviro c'Imana mu gutanguza urugo yabonye umuntu afise umufasha, yabonye abantu babiri bari hamwe bariko barafashanya. Niyabonye umuntu yigungirako, niyabonye umuntu umenga niwe akwiye gusa byose. Mugabe Imana ikirema yabonye ko umuntu akeneye uwundi ko ngo bafashanye. Rero ngo iyo tuvuze ngo urugo rugwe neza rugaragara kubiki nanize ko rugaragara mu buryo bafashanya. None bafashanya gute? Nuko Imana mukurema umuntu wese mbere ko Imana imurema yabanje kumutegurira icyo ari bukore muri inosi. Umuntu wese muri inosi ari unique, umuntu wese ari wenyene, ari original. Rero imbere ko Imana imbere y'Imana. Arabisigura ngo imbere ko Imana yiyumvira kurema umuntu yabanje kwiyumvira icyo ari bukore. Burya ukuremwa k'umuntu kurafata n'icyo umuntu aba ateza gukora. Rero icyo tusha tubona ko Imana muri majambo imbere kwirema Adam yabanje kurema itongo. Hanyuma imaje kurema itongo hanyuma ishizana Adam muri iryo tongo Imana icambwa ngo aririme agire gute arizigame. Rero bisigura ngo Imana yahaye Adam itongo. Yaremye Adam imaze kumutegurira itongo. Rero itongo ico no kwita itongo ndacita umuhamagaro. Byose ngo umuhamagaro wa Adam mu itongo wari gutunganya iryo tongo. Umuhamagaro wa Adam mu itongo wari kugira ngo itongo rimegwe neza. Rero bisigura ngo ingene itongo ryatezwa gusa yatezwa kuba ari ingaruka y'ingene Adam yarikoreye. Yari hamagara gukorera iryo tongo. Rero bisigura ngo ugufasha rero undi umuntu mu rugo gwize kugira ngo rugaragaze yuko musanzwe ikibirugaragaza nuko gufashanya. Rero bisigura ngo umudamu aza mu buzima cyangwa umukobwa aza mu buzima bw'umuhungu kugira ngo amufashe. Kenshi ijambo gufasha abantu benshi baca biciye mu buryo bw'umubiri. Mugabo musanzwe cyo mugabo akeneye sico gusa cyangwa ico umudamu akeneye si ikintu cyo mu buryo bw'umubiri gusa. Musanzwe umuntu za kumufasha igikorwa. Ko bisigura ngo nkuko nanavuze yuko umuntu wese afite ico yaremewe. Ugese ngo urinze uza mu buzima bw'umuhungu yinje mu buzima bw'umukobwa. Hari ikintu umukobwa abafise muri Imana muri mateza gukora. So ngo abazanye imfashanyo yo mu buzima bw'uwo mwigeme. Alors umukobwa arinze yemera gufatanya n'umuhungu hanyuma bubakane. Bisongo hari umuhamagaro ku buzima bw'umuhungu umukobwa baje gufasha. Alors musanzwe ico nico twita ikigaragaza urugo rwuwe neza. Nugo gufashanya kuri hagati y'umwe n'uwundi paraporo cy'umuntu wese yahamagara gukora muri inosi. Ko musanzwe umuntu kuza muri inosi musanzwe akaba ataparvenye gukora icimana mutumye muri inosi n'ubuhombe bukomeye cyane. Nico nagomba kuvuga. Mbega kugira ngo amenye icyo amufasha abigenza gute abimenya gute? Murakoze cyane. Kugira ngo amenye icyo amufasha ni iki kintu nako ndavuga nyene yuko ni ikintu cy'umuhamagara. Alors nakivuze neza yuko nashaka kumenya icyo umuntu akeneye kugira ngo umenye icyo umuha ubanza kumenya icyo akeneye. Alors kugira ngo amenye icyo amufasha muri majambo naco navuze yuko imbere ku musore abanza guhura n'umukobwa imbere ko bemeranya ko bagiye kubakana harakwiye kuba kubwirana ukuri ati burya none wo kuje mu buzima bwanje uje kumfasha iki. Sibyo none tubisanzwe muri majambo ukaja ukemera kwifatanya n'uwo muntu umaze kumenya icyo ugiye kumufasha. Burya bisigura ngo nimba icyo kibazo batigeze bagikemura bagihura burya bisigura ngo abo bantu bahuye ataco bagiye gufashanya. Alors kugira ngo akimenye agiye kumufasha bisigura ngo umwe aramubwira ati burya jewe mu muhamagaro wanje mu buzima bwanje cye numva kino kintu nico kintu dipassionné naco cye numva ntace gukora mu isi kino kintu. Rero nimba wemera yuko ugiye kumufasha kugira ngo kino kintu tukivyare tukizane ku mugaragaro kifashe benshi karibu je numva ko ufise imfashanyo ushaka kumfasha. Rero bisigura ngo nashaka ukimenya utakimubwiye. Donc bisigura ngo umusore arakibwira umukobwa hanyuma umukobwa nawe agira gute arabwira nawe akumviriza iyo demanda akumviriza ico kintu amubwiye ko agishoboye. Burya yumvise ko atawugishobora arasubiye uburenganzira bwo kumuhakanira
kuko urugo ukwinjiyemo ni engagement iri bisobanura ngo ni ikintu uba winjiyemo kifite umuryango wo kwinjira ni gifite sorti winjiye uba winjiye nacyo gituma umuntu ateza kwinjira mu bintu azi ateza kwinjira mu kintu yatahuye cyo umusore ateza kugitahuza umukobwa akakimusobanurira hanyuma umukobwa nawe akumva yuko ico kintu agishobe kujya kirangura dege atagishobe ashaka kumubwira ati vraiment je numva umuhamagaro office urandengeye numva ko atacyo nashaka kukontribuwamo kandi uwo mukobwa abagize neza cyane n'umuhungu nawe nuko nyine umukobwa ashaka kumbwira ibintu bimpasiona ashaka kumubwira ati nanje ndumva ko vraiment numva mpamagarirwa gukora kino kintu nawe nyina akacagira gute akavuga umuhungu akacara bati ndavye iki kintu cyo nahamagariwe gaca ndaba nico nawe yumva afisi ndani mu mutima wiwe burya tukigiye hamwe tugiye hamwe twovyara ikintu kinini bisaba kugurukana bakavugana ukuri na cyane bakavugana ico bita umutima w'urugo ko umutima w'urugo nico kintu mwaje kuvyara muri inosi nico kintu mwaje gufashisha isi ko umuntu wese twaje muri inosi tubise imfashanyo yo gufasha iyi si kandi mu bintu nizera burya ni bibi kuza kwisi ukayisiga ko wayisanze burya umuntu arasi ubushobozi muri we cyangwa urugo rurasi uruhara runini mu guhindura isi ego burya rero umuntu yumvirije amajambo muvuze inyishu mutanze kubw'umuhamagaro iyo urugo rutaguwe neza mu rugendo rwako bisigura ko abantu baba batavuganye ukuri ngeno shaka gasigura ko abantu ko batavuganye kuri d'abord kirasha kuvyara gutuma urugo tasha kugenda neza kuko nivyo kuko misanzwe ibintu byose bigira intango ibaye mpi burya bisigura ngo ibikurikira byose bica biba bibi uravyumva ari bisigura ngo umuntu ashaka kuba yinjiye mu rugo mugabo atigeze amenya ibyo bagiye kurukoreramo uravyumva cange umuntu ashaka kuba yagwinjiyemo abizi ibyo yagiye kurukoreramo mugabo akanjanja kuco yategeza gukora navyo nyine ashaka gutuma igikorwa kitashaka kuranguka neza kuko naco tuma ari engagement no kwiyemeza ati burya ndaje mu buzima bwawe ndi umpartenaire nje kugufasha gushika ukintu kanaka dange nawe uje kumfasha ko ngushika ukintu kanaka mugabo munashaka munango munashaka kwiyemeza nguko mugabo deke yarukorokeyemo akaca hindura ukaca usanga ivyo yiyemeje atava ko akiruka ararangura bise ngo cette fois nico bita kutabumizigirwa utabwizigirwa ikibazo kihari uno munsi burya satani aranka ingo cane ko satani yashenye ingo abashenye ibintu byose abashenye ishengero abashenye igihugu abashenye ubuzi abashenye igihugu ciye kwibarutse ego mbega ntaho satani ntaho umwansi yoza mu buzima bw'aba ariko bararonderana bakiri mu bihe bya fiançailles agahuma amaso umwe n'ubundi canke atari no kumuhuma amaso ugasanga ntibigishijwe ntavyo bazi agiye mu bintu atazi ugasanga urugo rwabo rubaye victime yuko batize canke rukaba victime yuko umwansi nawe yabinjiyemwo akatuma batamenya ukuri kw'ivyo bagiyemo ivyo byo mubivuga kwiki ico no bivuza ko uvuze ikintu gikomeye cyane musanze tuvuze urugo ico bita urugo rwiza ni ingaruka integuro nziza umuntu yagize burya nta kintu na kimwe kiri sanse kubaho giturumbuka nta kintu na kimwe cikora ibintu byose birakogwa bisigura ngo nkuko je kubivuga urugo nkuko bize satana aranga urugo na cyane cyane rero ku bantu bubatse badafise mu bumenyi arababomanisha imitwe arabomanisha imitwe kuko aragwanga kuko arazi neza ko deke ruhagaze neza ibisiga byose bica bihagarara neza bisigura ngo naco gituma rero ugutegurwa ni ikintu gikomeye cyane paraporo y'urugo kuko nyine ubona ko ata muntu numwe ashobora kuja mu bitaro kuvura kandi atafise urupapuro rumwemeza ko ivyo bintu yavyigiye sivyo none na muntu numwe ashobora kuja mu modoka mu ibarabara kunyonga imodoka adafise permis adafise urupapuro rumwemeza ko ivyo bintu yavyigiye gusa ingo nizo tubona abantu bajamwo umuntu wese umukobwa agize imyaka 18 umusore akagira imyaka 20 acavuga ngo ndageze ukubaka urugo ukugera mu kubaka nibifatanye n'imyaka umuntu amaze kumuna ashaka kugira imyaka myinshi rukamuta ku amazi ravyo rero si imyaka yubaka ahubwo hubaka ubumenyi naco gituma rero mani majambo satani rero akunda gukorera ahantu hatari ubumenyi ko satani n'umwiza ahantu hose hatari ubumenyi hari umwijima imana n'umuco donc bisobanura ahantu hose hari ubumenyi imana irahari
alors nacyo gituma rero majambo urugo ruca ruba victime kubera iki abantu batigeze bategurwa kandi abantu benshi dufise ubu baranga kwiga ko ukwiga bisaba guca bugufi abantu benshi bazi ko bazi ibintu cyangwa usanga bataronka iyo opportunité yo kwiga mbo ico kirashobora kuba kiri mu mugabo je nimvira yuko umuntu birava ngo urondera agira gute araronka qui cherche trouve gusa abantu bazi umutima wo kurondera bazi umutima wo gushaka kwiga uravyumva aro bisigura ngo nariko ndavuga aka kantu kugira ngo wicare wigisho bisaba ico bita imilite bisaba guca bugufi rero abantu benshi bimvira ko bazi ibintu mugabo vy'ukuri Bibiliya naratubwira muri Timotheo wa 2 nimero 3:16 avuga ngo ivyanditswe vyose byahumetswe n'Imana bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu byose umuntu yavukiye kwigisha ravyo Imana ubwayo irata none kwereka Imana yaduhaye Bibiliya nikugira ngo twige alors bigase ngo Imana kwiga ibiha agaciro kanini cyane kuko ubuzima tugaragaza ni ingaruka y'ubumenyi dufise nushaka kubaho ubuzima hanze bunyuranye n'ivyuzi urugo rwanje rusa n'ubumenyi mfise paraporo y'urugo urugo rw'umuntu wese ingene rumeze ingene rusa burya ni consequence ni ingaruka y'ubumenyi afise paraporo y'urugo rwiwe alors naco tuma rero ugutegurwa n'ikintu gikomeye cyane kwa ngo umuntu musanzwe iyo umuntu adategura aranakora amakosa menshi cyane burya amakosa menshi abantu bakora mu buzima mu rugo no mu bundi burere bwose bw'ubuzima bw'umuntu ni ingaruka yo kutagira gute kutaregwa cyangwa kutigishwa rero si ngo umuntu rero atigishijwe ngo bamutraining agire ubumenyi biragoye ko ngo agire réussite umuntu ashaka kwifuza kugira urugo rwiza mbwa gasanga urugo rwiwe ari rubi rero sigura ngo kwifuza siho gutuma ibintu bihinduka umuntu ashaka kwifuza kugira kumvikana mu rugo mbwa gasanga amatati yuzuye arabisanga ngo ivyo umuntu yifuza sivyo biba gusa urashaka kwifuza ikintu mbwa ukisanga ubaye mu kintu utari wifuje naco tumateka wifuje ikintu fo gufata ingingo no gufata inzira kugishikira kwifuza ikintu ni kimwe no gufata umwanzuro inzira gushikira ico kintu wifuze ni kintu gutera intambwe naco tuma rero ico kintu waruje kuvuga yuko vyukuri ingo ziko zirabaho n'ingaruka ingene abantu batigeze bategurwa mugabo je ndizera neza ko duteguye ugwaruka burya ningo soba nziza cyane soba nziza cyane tukino ngaho nyene ubu hari giyo shambo je sanze n'umpasteur muga turashaka gutumira abantu ngo bubakanye baze twige mugasha kuraba agaciro abantu baha ukwiga cyo usanga ufise ishengero ry'amakouple menshi muga gasanga baje ni bake ni wa mwasi no Jesse mbo ico twavuga ni gana sabe nyama n'amaraso ikindi naco n'umwasa bikora sino ntawo kwanka kwigishwa kandi ntawo kwanka kumenya barahari ndashobora na karorero ibyo reka nukubasengera gusengera igikorwa ko naco kirategwa iyo batabaye maso kirategwa nyine ugasanga ibintu bibaye nabi ndacumva cyane mugabo ko bigomba ko bigenda siko bigenze kubera umwasi dufise umwasi umwe ni satani ni watubuza gutera intambwe nivyo kuko arazi ko duteye intambwe hariho ibintu vyinshi hariho ubugami bwiwe bubomoka usambuka rero we wacagerageza kugira amayeri ashoboka kugira ngo akubuze kugira ngo uronke bwa bumenyi wategerezwa kuronka ndacumva cyane mugabo tugeza kumenya yuko tuzoranda konte kintu cyose Imana dushize mu maboko bugi kintu cyose Imana dushize mu maboko tuzogitangira raporo mbere y'Imana yego naco tuma umuntu musanzwe akwiye kugwanya bituranga umugwanya satani azobahunga donc turamugwanya buge satani nkuko bivuze nashaka kwemera ega satani agomba kunanirwa buge tunaniwe mu ngo simana bibonetse haboneka satani ko réussite amahigwe mu rugo rwiza bugarukaragaza Imana urugo rumivurunga no mu intambara buge nagurukaza satani yokaragaza umwasi nicyo tuma rero twakwiye kushira umutima ushaka kwigishwa no kumenya murakoze cyane Imana idushoboze ko n'ubuntu bw'Imana ubundi abantu twavutse turi beza ariko umwansi dufise ni watubuza gutera intambwe ngo dushike muri destine yacu yego twariko turavugana ivyerekeye imihamagaro y'umwe n'ubundi muba mwubakanye ubu naho ndababaze pasteur mu gihe co kureshanya k'umuhungu n'umukobwa ubuzima bubari amashuko biba bimeze neza mbega nka mwebwe muri abakozi b'Imana mumenya amakuru yo mu ngo mubona ubwo buzima bubandanya mu miryango y'abubatse murakoze cyane
bo niyumvira ko ubwo buzima ndashaka kuvuga ego kuri bamwe bamwe mbwa no ku bandi ndashaka kuvuga oya kubera iki musanzwe iyo abantu bariko barareshanya irya fiançailles musanzwe fiançailles biba ari ibihe byiza cyane bo benshi bafata fiançailles ngo umwanya wo gusohoka gutembera kuja hirya no hino mugabo musanzwe fiançailles uba ari umwanya mwiza aho abantu bagira abariko barategura urugo aho bicara bakamenya bakaganira kuvyerekeye intumbero y'urugo rwabo mugabo kenshi fiançailles abantu benshi bayikoresha mu bwo kwifotoza sivyo kajare sibibi simze ko ari bibi mugabo uba ari umwanya mwiza abo bantu kuko bagiye gutanguza ikintu gikomeye ico bita urugo ni entreprise ikomeye bagiye gutanguza oke umuntu ashaka ko entreprise ikomera ico bita umu investisseur umuntu yatanze umutari muri entreprise abaza kwiyumvira afata umwanya wo kwiyumvira ishusho cyangwa igicapo cyangwa isura ya entreprise agomba gushiraho alors nimba ari entreprise ikomeye mu isi burya n'urugo isumbi zindi zose burya n'urugo naco gituma rero muri fiançailles nivyo bihe vyiza aho uwo muhungu n'umukobwa bahura bakaganira paraporo y'isura y'igicapo c'urugo rwabo ngene ruzomera alebisura rero abantu benshi rero baca bisanga bari mu rugo abantu bataronse umwanya wo kubiganira donc baraba surprise barashikirwa n'ibintu vy'igiturumbuka mu rugo gusenga nacanye naco manene macambo umva umuntu ateguye na kintu shusha kuja imbere hatabaye gusenga muri zo mujahamuka ega bugi hari byo donc hari ibintu tutishoboza tuzi kwa ngivyo vyereke kubaka urugo se twebwe tugubaka n'Imana ugubaka nace tuma uwo mwanya nawe uracamo gusengera hamwe burya batimenyereje kubisengera bake muri fiançailles nubwo shika mu rugo navyo bazogira uravyo ko je nasanze ubuzima bwose ni discipline ubuzima bwizo na discipline alors abantu bataparvenye gufatana amaboko nga monsieur donc mukiri muri fiançailles ufata umfiançailles mu maboko musenge mufatanya amaboko burya mu rugo navyo muzogira alors nako navuga rero iyo abantu rero bataronse umwanya wo kubiganira neza bakiri muri fiançailles kenshi baca bashikirwa n'ibintu umenga bibaje ko bibaguye ko ngumusozi orke fiançailles urugo nibandanirizo ya fiançailles bwese urango ni suite urugo ni suite ya fiançailles alors naco tuma rero abantu benshi rero babitahuye bakarongo umwanya wo kuganira bakubaka urugo bakubaka fiançailles yabo neza bakaja mu rugo bazico bagiye gukora kenshi usanga niyo barugezemo bibo biraborohera mugabo bandi nabo bagiye kwitega ibindi bintu bishasha bibazako burya atagiteguwe na kiba kindi cyose ngo kibe kirategurwa naco tuma rero abantu rero bica bigorana abantu bisanga mu rugo mugabo batigeza ujya mwanya wabo fiançailles batigeze bayaga ibikwiye kubijanye n'urugo rwabo bagiye gushinga bijanye ni entreprise yabo bagiye gutangura yego cyane murakoze gose hari akaririmbo ko mwisi mpora numva ngo amaso akunda ngo abona neza hariho amaso yo muri fiançailles ababona ko umufiance wawe ubona ko ari mwiza ufise taye nziza nyene ifreshere ziri ejo mu gitondo niyo bwaca murubakana umudamu arahindura iforme ego sota yagiye kuri cesarienne baramubaze gatatu abaye deforme ntakibaye wa wundi mwebwe mu bizobereyemwo ari mwishikishengero mbona iryo jisho ryabona neza mu cagihe cyo kureshanya ribandanya ribona neza mu gihe muba muri mu rugo murakoze cyane musanzwe Imana mukure mu buzima Imana atanze ubuzima bumwe kandi twiga Imana kugira ngo tumenye ingene twobaho ko bibiravuga ngo mwigana Imana nk'abani kunda burya kimwe mu bigize Imana nihindagurika Imana iri constant mu byikora alors bisigura ngo naye katira ngo munyigane kandi umuntu burya ari mu shusho y'Imana alors bisigura ngo kimwe mu bigize ingeso z'Imana nibyo bateza kugira ingeso zacu alors rero iyo tuvuze icisho umuntu ashakuraba umukobwa akiri wabakiri mwigeme ukamenga arakwije toutes les conditions hanyuma akumva ko amukunze ko hamwe bo bana yogubwa neza yogubwa neza mugabo jecho niyumvira umuntu ashaka kwiyumvamo umuntu mugabo atamukunda kenshi abantu benshi bakoresha imvugo gukunda mu kibanza cyo kwiyumvamo umuntu ko umuntu ashaka kwiyumvamo orike ivyo twiyumvamo birahindagurika uno musi ashaka kumuraba akavuga umukobwa ameze neza mugabo nguko ari ubivuze mugabo ejo magara akamukika ugasanga bwa bwiza mubona ko buraheze
bica bigenda gute rero nimba ari ibintu byari bifatiye kumwiyumvamo burya bica bihinduka mugabo nimba ari urukundo afite urukundo nacyo tumukobwa cyangwa umuhungu igihe cyose yivuze ati ndagukunda burya hari ikiguzi bohejeje kushiraho ko ugukunda n'ubushobozi gushobora kuja mu kibanza n'ubushobozi bugufasha bugushoboza kuja mu kibanza cy'ubundi igasaka samajambo yoroshe uvuze ati ndagukunda si jambo cyoroshe burya bohejeje kuva ati burya ndashobora kukwigura ko biratwereka ngo icyagaragaje ko Yesu yadukunze niki nuko yaratwigutse navyumva kandi urukundo ushaka kubaka n'urukundo rw'Imana gusa n'urukundo utafise des conditions ruri inconditionnel alors bisigura ngo iyo uvuze ati ndagukunda n'umukobwa umusore amubwira ati ndagukunda bwira tuza kumbaza ati burya uri amezire urashaka kunyigura mugabo benshi ko baratabizi aca vyemera mugabo kenshi iyo bavuze inkundo cyangwa gukunda benshi ni ibintu twita je navyise kwiyumvamo nakwiyumvisemo okay no musesha kwiyumvamo umuntu neza ku mugoroba ukaba atakimwumvisemo neza no munsi urashaka kumwumvamo neza mugabo ejo ugasanga utakishobora kumwiyumvamo mugaco bita urukundo nubwo bushobozi bwo gushobora kuja mu kibanza cy'undi muntu bisura ngo ngiye mu kibanza cawe n'amakosa ndagutora ahubwo ukoze amakosa ndayitirira yishirako kamusenga ndayishirako gacufuka mukamusenga gaca senga uravyumva mugabo igihe natahuye ko urukundo ari kuja mu kibanza cy'undi muntu mfatira ku ivyo nyene wakoze ugasanga ejo kibaye kibazo kiradutse mu rugo ari nace tuma rero kenshi nibibandanya nguko je kubivuga kuko byose ni intango ko umuntu aje kuvuga urukundo atazi ico bisigura uravyumva je ati ndagukunda atazi kukunda ico bisigura Alexi wango nimba avuze ati ndagukunda ejo umukobwa akabime bajanye mu nzira batazi ivyo ari vyo uravyumva rero kenshi iyo bigeze mu rugo usanga ryagisho nyavuze ngo igisho rikunda ribona neza usanga atari vyo bayi kuri bamwe bivanye no gutahura bafise paraporo ivyo bintu mugabo urukundo vraiment n'uruhindagurika uravye uriko raraba mu jambo ry'Imana urukundo ruri constant n'uruhindagurika ko urukundo ni Imana ni Imana yego Imana dushoboze kugendera mu rukundo rw'Imana cyane yego murakoze ku majambo mwiza duhaye twaguma tubasabe mubwire abantu bariko baratwumviriza akajambo kanyuma ko muri kino kiganiro yego mwoha mutekerera abantu bariko baratwumviriza murakoze cyane numvira ko nguko twabivuze batwumvise twagumya hari ikintu twagumya dusubiramo niki kintu citwa kugira ubumenyi ijambo ry'Imana rivuga ngo umugororotsi azokizwa no kumenya umugororotsi ntazokizwa no kurira hari abantu benshi barira ngo kugira ngo ibintu bihinduke mugabo amarira nahindura ibintu igihindura ibintu n'ubumenyi naco gituma ihanga rigomba guhona rishira ku ruhande ubumenyi urugo rugomba guhona rishira ku ruhande ubumenyi je ndinga mazimya ka 15 nubatse muga nubu numvise conference iri mu gihugu kanaka uburyo buhari ndagenda mu bijanye n'urugo ndasho kuri hanitike ngajayo ico ngiye gukurayo n'ubumenyi yose ngo umugororosi bibiri bivuga mu migani ko umugororosi azokizwa no kumenya cyangwa umuntu wese azokizwa no kumenya rero ikintu cyo no batekerera ni ikintu ko umuntu naje mu kintu atabanje kurondera ubumenyi bw'ico kintu agiye kwinjiramo nimba ko boshira umutima kukumenya gusumba kugukora n'Imana yaravuze bibiri Imana yabwiye hari umuntu Imana yabwiye ati burya ngo kwegera kuri ngo wumve kurusha gutanga ibimazi kw'ibipfu rero bisura ngo ukumva kurusha gutanga ari bisura ngo umuntu asha gutanga nabi kubera aso gutahura kubi paraporo ingene ateza gutanga cyo tuma Imana iha agaciro cyane kumva ko ubuzima bw'umuntu gusa nivyo yumvise kandi umuryango w'ibintu byinjira mu mutima w'umuntu ni mu gutuka umuntu kujye nyene Satani Eva yumvirije Satani hanyuma ibara cariragwa mu itongo bugiye atari kumumviriza ibara ntiryari kugwa rero sigura ngo kugira ngo umuntu yegere yumvirize gurusha gutanga ibimaze abantu benshi bagomba gukora ibintu mugabo batabifisemo ico bita ubumenyi cyo tumaje numvira ko urugo rurashaka kwa gwiza cyane kandi gwiza cyane kandi umunezero mwinshi igihe umuntu afise mu bumenyi ubumenyi paraporo iyo domaine kakanda nakubiye yuko namuntu ashaka kunyonga imodoka nk'ubu umuntu yiyadukije mu ibarabara kunyonga imodoka atigeza yiga
nimvira yuko vraiment nimvira ko isanganye ubwo ni automatic nani minota 2 yogira. Murakoze Murakoze cyane cane. Imana ibahezagire Murakoze. mwakoze kwitaba ubutumire bwacu turabashimiye Murakoze Imana cane. ibahe umugisha murakoze cyane mwebwe mwese mwari muteramanye na televiziyo Heritage tubamenyesha neza ko ngo bisabwa ko tugira ubumenyi kugira ngo ingo zacu zigubwe neza kandi Imana mu ijambo ryayo iradusaba ngo dusaba ubwenge kandi izobuduha nuko Imana ibahezagire cyane tuzosubira ku munsi wa kabiri nk'aya mango Imana ibagirire neza.